hanyuma avuze ko Taylor 6 yasaze yitege tumwereka ama video rero ko yasaze byo kuri cyangwa ari wenyene yasaze cyangwa nyene ari umuntu yasaze mu mutwe wiwe nyene aba yacho cyangwa nyene ariko byataze rego muraje kuyivuga atabizi Sabi niwe yavuze ati Demana tuzo murabire tumucanga cangire Fizo na wavuga ati Demana ko twakwiye kumuhagurukira bikagenda neza muto wawe Taylor 6 Demana bigaragara neza yuko ari umuntu yinjiye imitima y'abantu benshi afise n'igikundiro kirenze cyane mu gihe akoma n'aba legend n'abaririmbyi bakomeye bavuga rikagenda muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi wakire gute izo message za Fizo ni za Sabi oya kwanza je Taylor yandegiye ko mara mufashe muramubuha mutwara ko urgent ibyo bintu yarabimbwiye kandi yambwiye ko byamubabaje gose yambwiye ko byamubabaje gose kandi ngo ku ncuro ya mbere yaramubonye koresha umwanya ari umuntu ngo yahindutse kuri we yashavuye arabona yuko ngo n'umwanya wanamwica ngo byaramuba mwaramuterurije gose rero sinzi icyo uzokora kugira ngo anakubabarire kuko je nama ndabibabwira narabibwiye Landry mugigane muzoshake mu bisubizemo ujya mu peti muzomubakira muri kino gihugu muvyanga muvyemera niba ari uko atandukanye namwebwe mukamubona nk'umusazi hajya nawe ababona nk'abasazi ahubwo kweri nk'umuntu nk'ubu tubaze kibazo kwanza kuvuze ngo Sadbi yavuze bamucanga cangire bujya kuva igihe kinini uragira umubaza ati Sadbi wewe uramaze kuvugana na Basi na Bentura Fariaz urigira umubaza ati wewe aricaranye na Bapana Bentura Taylor uramaze kwicarana na Taylor kweli bumva ibihuha uko nyene nabo bagace bajana n'ibihuha bagace baja ku social media afise umuryango mbega yarabajije mama ije n'ibyo bintu byo kurondera ama trending ku muntu family kuyimiminiza it's not okay ntago ari ibintu byiza kabisa kandi muze mwicara n'umuntu mumuyagisha ntago mumuyagisha ujya muhungu ariko mukaja kumujudginga mukamuvugira mu migongo abandi bakavuga uko bashatse bivanye n'ukuntu bamubona kadasa nk'uko bashaka kasa kuko umuntu wese abize ukuntu ameze n'ukuntu aza kandi ijambo kwita umuntu musazi mu gihugu wanashaka mu myaka yeze nabonye umenga birahanwa n'amategeko haro n'ijambo bavuga ati nk'abaje abantu bagiye bavuka hari ibyo kugendana ubugwayi bwo mu mutwe umusazi ntago muzi cyari cyo mpora mbona mumukoresha n'ama interview hari umusazi yavuga nk'ibintu nk'abiki rero murabe nayo majambo mukoresha muraterrorize umuntu is not good man urazi ko ari abantu benshi koresha umwanya bamwita ko ari umusazi n'ukuri kw'Imana abantu benshi koresha umwanya we bakwita umusazi gusumba Taylor kandi ufise abana ufise urugo ufise abantu bakuba rero ntuzujana nago abantu b'abantu ngaha benshi ntago batwishimiye babonye maze kuba n'umustar babaca babona ko bakwanse rero ifo yuko dutangura kuza turiyumvira natwe bw'ubwacu mbega bijya dudashaka ko badukorera kuki tubikorera abandi hanyuma kubona nabo barabivuze ko n'ubugombe bwabo I think irashaka ko ari n'urukundo ariko sinibaza ko go wari urukundo kukuja kurimba umuntu ko yasaza utageze umubaza nabyo urumva abari ya terrorisme ariko ubikora nawe si urukundo kuko wamukunze uyu muntu Imana izimuhezagira ubikora nawe kugira ngo aronke ama like n'ama viewers Imana izimubabarire kandi zimuhibe mubereye kabisa imigenderaniro ya Bentura na Sadbo bihagaze gute kuko numvise neza yuko umengo muramaze igihe kirekire cyane mutayaga oya Sadbi gari twara yarantelefone ariko arambaza no ku bintu bya Taylor yarambajije kweri nicyo cyane maduruka kuvugana imigenderanire nayo nta sikuvuga ngo ni myiza cyangwa ni mibi niko nyene umwese abari busy n'akazi kiwe ariko we yarantelefone ambaza ibya Taylor ambaza uko bimeze ndamubaza ati none wewe wagiye kuririmba ko yasaze kandi utazi n'ukuri ngo wewe ngo yabikoze igihe ari Dubai ndavuga ati no no guhubuka nako nyene ushaka uko gukonfirma ibintu utabajije utamuhamagaye na kijana mwicare wumve kweri ko ibyo bakubwira ari byo kubera abantu bavyanditse
ibyo nibyo novuga bya nyuma y'iko imigenderanire ya friend tu nk'abantu babanye hamwe bakagwanira urugamba hamwe. Let's go man. Kandi abantu bama bavuga ngo Benturo ngo yariringo yakoze ifoto yambaye kareso arasara mbana byiyumviriye ne bagende yari umuntu yiyumvira kaza ubwenge kundusha naze nga turaba ubwo bwenge tupime kumuzane tuvuga ati uyu nguyu cyangwa umuntu yibaza kafisi indero ibyo bakora binyegeje nabyo tuzi ni hazo umuntu ambwira ati je mfite indero abantu baraza mu bantu gasanga yifatishije imyuka yigize serie kumbe yari mu cyumba ntabwo abari serie nta muntu numwe abari serie ahubwo abantu twigira serie kugira batubone uko dushaka ko batubona nta busiriyazi butubona for sure kandi azogira umuntu azaza aranjajinga ngo ngiryo tabi man itabi rirazimvye man itabi rirazimvye gose si ryabo harababayeho nipe kamoshi nipe kidogo hariho n'umuntu yitwa Rujugira Fisi company abeshejwe no kudandaza itabi itabi rirazimvye man hariko rero ivyo bintu baguma bavuga ni barazoringurira ngira bo banka rijya tabi riteme no mategeko supermatch za Yes ntibazanga icyahe none bari koravuga ninde twarusange Marilix ntavya atahu Pastor Kunda bakumba abakumba Pastor Kunda bakumba Pastor Kunda basenga bakumba natwe dukunda kugunga ibyana byinshi ntibisenga yo gumabyigongera imitsiko gusa changa dunga wahuni na umva bahuni bana n'iminyota barongera bakayotsa kandi ningura Guys mumeze gute muri bye muri fresh cemeze neza kabisa ndaho ndashima Imana mu bwanyaburunga kabisa ewa akazubi Bujumbura no musi ni ewana kariyo nyene ukuntu nubwo amazi imisi hagwa imvura ariko uko bukeye ko bwije twe dushimira Imana kuko cyo dukora vyose dushiriki Imana imbere ndi kumwe na Benturo umwana wo mu Carama umwana w'igihugu yakoze vyinshi Benturo afite indirimbo nyinshi guys Benturo afise imice igitandukanye hariho Benturo twamenye mu Carama hariho Benturo twamenye muri Empire hariho Benturo tuko turabona muri iki gihe yagarutse kandi mu Carama ukuntu ariko ni Benturo twagiye turabona yagera afashwa n'abantu bagiye batandukanye ariko gushaka kuri no saha tuko tubona neza yuko mengo nta bantu mengo bariko baramufasha cyane ariko ni wafata kanyugwa kurikirana ikiganiro tugiye gukorana muri uno mwanya uraza kumva byinshi bijanye na Benturo afite amahiti menshi cyane afite indirimbo afite amakorabo menshi cyane afisi ayakoze ibintu byinshi guys n'umuntu nuvuga neza yuko apare y'umuziki asanzwe yibereyeho nk'umu influencer asanzwe abayeho mu buzima bwa design asanzwe ari umuntu nyene ibintu vya design nyene muca mu vyumva bamesha baca bavyumva Benturo ndaguha ikaze murakoze cyane umeze neza bro uraberewe my brother nguri murakoze ariko kubegwa ni bitu kawaida ibintu biri simple yakubegwa kaida byari kwiye ku bintu bya misi yose ariko arigere bica mu gasanga umuntu apana je ni misi yose every day ari abantu umva ngo babere je umbwiye nabe sinangara kuko every day mba classic kabisa ni Benturo abantu bagerageje kumviriza imizika agenda araririmba urumva neza yuko agenda arakora kuri kote zose muri za ndirimbo zita z'abajene Benturo arazihomora muri za ndirimbo zitwa yuko ziteye agahinda n'umubabaro za ndirimbo ziri romantique ukuntu za ndirimbo ziri emotionnel ukumva neza yuko Benturo ahagazemo neza cyane Benturo burya amaze kubona neza yuko umudiho akunda style akunda cyane ari I think jewe nta mudiho nkunda gusumba uwundi ahubwo nuko abantu batarabitahura ndinze nkora ikintu abongereza nibo bavuga ati if you do something do it very well niba wihisemo gukora ikintu gikore neza ari ikintu cyose uzobona nakoze ntegeza kugikora neza samples waga midiho yose ni just the same ndayikora kabisa kuri icyo kintu nari mvuze hari akantu gato nshaka dufashanye n'abene gihugu kweli buja badada bagoye nk'igitoro mu muduga
nicyo gituma umuronse nta geto uwo musakirira no ku rukuta dusubira ako kantu Benturo dusubira ako kantu je ndakumve neza kabisa buja badada batimvye nk'igitoro mu muduga nicyo gituma umuronse nta geto uwo musakirira no ku rukuta washatse kuvuga iki my brother en fait urabona yuko igitoro kizimvye bisigura na bon ko ndabibona kwiri abadada nabo basigaye bazimvye nicyo gituma rero rimwe rimwe ugize imana ukamuronka nagorinda ku officialize okay ica muhezanye abamesha baratahuye aho baravuga ati wow udushira ahantu tuba twishakira turemeye kabisa gusakira umuntu ku rukuta no kugira iki nashatse kuvuga ntubu urose opportunity y'ikintu nturinde kuraba mu kirundi niyo bavuga neza aho kironke aho nyene kigihugu kabisa mu ndirimbo Somebody nayo twarumvise ari indirimbo yatiye agahinda benshi bumvise neza yuko umengo Benturo agira hindura imidiho Benturo menga agira je mu zindi style ariko gato ico tusanga watuvangiye kandi ariko nshaka kumenya gatoya Somebody icyumviro cyavuye Somebody ya ndirimbo narakubwiye ni indirimbo narije nkiva mu mpimba abete rero nari hariya nahuye n'abantu bagenda batandukanye ariko mu byumviro byinshi bagiye bama iyo histoire yarankoze ko sikuvuga ngo ni histoire yiwanje cyangwa y'umuntu nabonye ariko niyo nabwiwe ibintu byabaye numva birankoze ko kandi numva n'ubuzima bwokora ko ari we wese naje bwanje bushobora kunkora ko ndavuga ati iki kintu reka rero ndagikore kubera hajya uririmbye ikintu cyangwa ugakina ikintu kiba cyabaye kuko hariho nabo kiba cyabaye ko cyarabayeho ndavuga nti ibintu ndabikoze bizokwigisha benshi bizona zibirabo byari kuba ko icyumviro cyavuye mu mpimba kabisa Benturo wo mucarama ndavuga za Denden Bar kera muri za ndirimbo hariya za Daforoza za nani kure na Benturo muri Impaya za Gacugere za Pelemwa za Finya za Nde na Benturo Wizi za Mukama za Vyama Vyabaye wa Mafia Gang ninde Benturo nyezina abushitse abona neza yuko ari Benturo yamye aharanira igihe cyose ahubwo ya Benturo wa kera n'ubu like the same haraciyemo gusa turagenda kwiga bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze kandi nta muntu n'umwe nga muri kuri nosi afise ikintu atafashijwe nta muntu n'umwe gusa atafashijwe urumva rero hariho Benturo yari yagiye kwiga uko abandi babikora no gufashwa hariho na Benturo wa kera yimenya na Benturo wo is like the same no Benturo kabisa kandi umuntu wese aba we ari uko yigize wenyene atari mu mababa y'abandi kabisa Benturo wa 26 Life atandukana he na Benturo 26 Life ni just collaboration twagize nagari ngo ni management ndimo ngo ariko arababire for yari partnership naranze n'ibyumviro byanje nabo bagashira amafaranga hanyuma tugakuza ama brand bungukira hebo bo bungukira icyambere kimwe deja umaze kuba ibintu bya bigira successful bikanagenda ni ikintu ciza kajya umuntu wari we wese nga naho yo bari mugwiza tunga gute afise company abakeneye ku iyo company imenyekana nibaza icyambere kimwe bungukiye kwanza no kwimenya 36 kuko ntagombwira ngo ukeneye amafaranga no mugihe abantu batagukunda ndazi hari abantu benshi bafite amafaranga nga ariko bagerageza kumenya no kumenyekanisha ibyabo bavuga yuko bo bungukira muri ya stand yabere mu ndirimbo hanyuma n'indimbo zikoma platform haro n'izindi kamzazi Benturo kera amatonsumira na divyo nabonesha amaso ngo yara posting indirimbo ku za Spotify za iTunes za Amazon hariya ubu bigiye bimeze gute n'ubu nuko urazishirako zitegerezwa rega no hari market kabisa Benturo gushika kuno sarashwa guhanura urwarukate ni muze muri music hari ivyunguka nabwira abapeti bakwaza nibige kwaza ntago ndiko ndabahanura kuza mu muziki ndakubwire kuza ahantu uje gukora ibintu uzi kuje kuryohera abantu ugaca abo bantu nyene ubwabo akaba bosha babansi bawe kuko kugenda utera imbere mu muziki mwene wacu abantu baraguhekenyera imisaya uzi umuntu gushaka kumukoma mayiti n'amayiti ariko yakubona uje ahantu nko mu kabare bakajyana inzara ngo Benturo ntabwo twamubonye ni umva uyu muziki wo ngaha n'abafana
abafana ubwabo bashaka kuba abastari rero uca usanga turiko turafungiranira imyuka twese wafunga imyuka uri mu kazi nawe akagufungira imyuka rero nk'abapeti bashasha sinobahanura gupfa guhuruduka kuko bazobona deception nyinshi mu muziki ariko wumva ko ari tayari kujamo naze tu dufite umunezero n'umubabaro n'ikihe kintu Benturo kimaze kumushikira kenshi kuvaho yafatiye umwanzuro wo gukora music umubabaro ni wamuza cyane ariko kenshi umunezero uratsinda naho umunezero wo munota umwe wamutsinda urugamba urazi gukora music ukumva waryoheye ikiremwa cy'Imana urazi kuryohera ikiremwa cy'Imana man dufite message twaje gukora ngaha ku isi ona kujya kuntu umuntu ashobora kuja i Dubai agiye kurangura ategezwa kurondera ahantu hari amaduka agiye kwivuza ategezwa kurondera ahantu hari bitaro agiye mu biki umva ategezwa umuntu agiye ahantu agenda agiye kurondera icyo yagiye gukora none nk'ubwo ko uri ngaha ku isi waje gukora iki ntaje gukora umurimo nyene nibesheho ninjye njyamembeho nyene ariko je sinagiye kurondera inyungu zanje ariko je iyo numva ko nagize icyo ncangiye ku bandi numva ko namateka zosigaraho kuko abantu ntibazokwibukira ku byo wariye ariko bazokwibukira ku byo wabafashije niba ushobora gufasha umuntu akaruhuka kubera jewe cyangwa agatamba akaryoherwa kubera jewe numva ko mba nkoze igikorwa cyiza rero umunezero wanje iyo mbonye indirimbo yanje iryoheye n'ikiremwa kimwe cy'Imana ndumva yuko mfise ikintu Imana inyandikira kabisa Benturo uriko ragerageza kumviza amajambo ariko aravuga urumva neza intuze y'ubwigisha urumva neza yuko afise don yo kwigisha gusigurira ikintu umuntu ariko ugerageje kuraba style ukunge nagaragara urabona neza yuko ari umupeti ubona neza yuko ari umugangster burya ivyo uvuga uburemere bwavyo nukunge n'ubugaragara biba bihuriye he kawaida nuko urandavye mu jisho ushaka kawaida ibyo mvuga nibyo nuko meze birasa kawaida umuntu wese uko ari kwe kose yaba ikimuga yaba impumyi yaba usa gute umuzungu cyangwa umwirabure twese twari dukwiye kuvuga ibyubaka rero kawaida hari umuntu ashobora kumbona mfise rock zanje agakibaza ngo nta kuri kundimo kuko mu Burundi tubayeho muri kote yo kujudginga only that umuntu akubonye apparence yawe akaba yaje kudefinisa ariko umuntu ni mugari umuntu ni munini kandi umuntu uko agaragara nuko ari muri we ntaho bahuriye ariko uwo ari muri jewe arahambaye cyane gusumba umugaragara kabisa arahambaye gozo novuga yuko atari judgment y'abantu baza kujudginga umuntu ndazi ko in my heart fisi ibintu byinshi nasangiza n'isi kabisa ukanahinduka cyangwa hakaba impinduka y'ikindi kintu kweli dufise kompirike ndashaka undirimbira akantu gato ikakujyoye cyane muri kompirike wakanditse urumva neza yuko kazopasa kazotuma indirimbo iryoha cyane baby mama let me be by your side I will never let you go let you down oh no be kompirike baby girl no be kompirike kweli nubikumbiriki bisaba kubiviva yo oh nubikumbiriki baby girl nubikumbiriki kuri nubikumbiriki bisaba kubiviva yo so nice baby you looking so nice honey you looking so nice oh baby you looking so nice honey you looking so nice baby you looking so nice honey you looking so nice baby you looking so nice honey you looking so nice kabisa abo kaso nice numva uri kurabwira n'umukozi wawe kasa neza nta muntu ubwira kasa neza ngashavu kabisa ako kanuni nako umwana wanje akunda cyane so nice so mama nazi kuvuga neza so nice akowe karoroshe cyane gufata kabisa Benturo wo gusohora indirimbo aruko arinze gupangirwa gahunda na Benturo wo gusohora indirimbo aruko abonye ko ikenewe gusohoka niyo ni wowe Benturo yikunda cyane man je ndakunda ibikorwa byinshi cyane la artist ntago yarakuriye kumara urazi ko ba Chris Brown ku mwaka wa 2080 je naratangaye zirenga 2080 nabakozi kabisa bo ino mu Burundi
nakubwiye public yacu yayo nyene ubwo yirateruriza abaririmba urashaka gukora indirimbo bakaba barindiriye kuza gukubita swata bigasubira bigatuma umuririmbyi n'indirimbo ziri muri stock atinya kuzisohora akambara amezi atatane mu mwaka agasohora indirimbo zibiri gusa mu gutinya gukubita swata ariko je ndi umuntu mbavuga ati je ndiko ndasiga save izi ndirimbo n'ubu nyene ndashobora kuzuba ntari ku isi abantu bakabura indirimbo bumviriza je ndi wa muntu narishaka sinkora ngo kubera ngo iyi ari yose igire isohoke gusa mu mateka yawe utakiri wasohoye turimbo duke isohoke gusa igenda ntibura indirimbo yose ntibura bifasha nije gutuma uyu mwaka mu musaza muzonduha sokora ibyo muguma muvuga ngo iyi by'amaswata muvuga je ntabyo jewe ndashira ko ingoma ndazi nigenzo bana rapfuye amajenese harazozumviriza kabisa niko ndakora legends niko ndakora ibizosigara kabisa hamagara abo bapolisi babate mu mvuto kikisha abantu widisha abantu hamagara abo ucubwira abantu ati ni muhamagara abapolisi baze babafata wari kubwira abandi ga Bentura ni ibintu biriba je narashobora guca ahantu mani nkabona umuntu aho kugenda agenda imbere agenda asubira inyuma nogo man urumva nka twebwe turijisho rya people nka kawaida nane nk'ubu ndakubaze umushikiranga jamagara abantu bitwa gute nawe nzizina ariko uramuzi Benturo sigura nawe nyene ubwiwe ntadafise matricule mu gihugu n'umutegesi kandi n'umutegesi atagira manda yaje mpaka mfuye rero ndikiyo cyabene igihugu hari n'ikintu mbonye nkakivuga kira notice kuko izi ndimbo zacu ziranyaruka kugenda mu mazu y'abantu rero vyave ntabeshe narabonye amatemonyage kikizisha abantu ibisanga by'abana rero ni wabona ibyo bintu byabaye tabariza igipolisi uzobukije amagara y'abene gihugu kabisa ngo pastor kunda ni gute bijya bintu bari ibintu ririmba ugasanga umuntu maririx ntavyo atahu pastor kunda bakumba Pastor kunda bakumba pastor kunda basenga bakumba natwe dukunda kugunga ibyana byinshi ntibisenga guma byigongera imitsiko gusa changa dunga wahuni na umva bahuni ibara n'iminyota barongera bakayotsa kandi ningura akano akiyumvire gutembo bizo ko nyene ari umutipe twari ko turayumva niyo ndirimba mbwira ati mani uno mutipe utateye icyatsi gikwiye ntushobora kumufata neza hari indirimbo je maze kumviriza Benturo nkumva neza yuko uwo mwaririmbanye yabonetse yuko yatovye indirimbo burya Benturo areka arakora indirimbo yisonga iki cyane kugira agaragare neza ko ari wafashe indirimbo mu mino byo gufata indirimbo cyangwa byo je kuririmba sanga ntabwo uvuga ngo ndabiye ko twaririmbanye je ndirimbo uko mba nkwiye kuririmba niba uwo muntu adakwije ibiro bingana n'ivy'iwanje nico gituma muca mumva ngo ariko ntanzi ko ntagukanira ndirimbo uko no ririmba nyene niko mba naririmbye niko biba bimeze kabisa umuziki kwandika no kuja muri studio ngo Mimi Star ipo nikiye kintu Benturo yohanura umuririmbyi wese akoresha basi umuririmbyi wese ntago tumeze cyo kimwe baririmbyi hari umuririmbyi yicara akaririmba akandika n'imyaka ibiri gahera babandi bakubwira ngo naba legende ngo bakora indirimbo ngo zanditse bakazijana no kuba patiri abandi bakazijana kuba pfumu ariko jewe n'ubu nyene ntwaye muri studio ukampa subject ndumva neza ko mfise amajambo menshi yuzuye mu mutwe yo kuza gucomplete iyo subject uba wamaye kabisa ninda kurondeza njikongo njehe bigwamo nyene kandi ndi feeling nanje bwanje banifite confidence k'ibyo bintu nkoze nanje ndabikunze kabisa kabisa Sadbini we yavuze ati Demana tuzo murabire tumucanga cangire Fizo nawe avuga ati Demana ko twakwiye kumuhagurukira bikagenda neza mutowe wawe Tyro 6 Demana bigaragara neza yuko ari umuntu yinjiye imitima y'abantu benshi afise n'igikundiro kirenze cyane mu gihe akoma n'aba legend n'abaririmbyi bakoma komeye bavuga rikagenda muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi wakire gute izo message za Fizo ni za Sadbi oya gwaza jetero yandegeye ko mara mufashe muramubuha mutwara ku rujante ibyo bintu yarabimbwiye kandi yambwiye ko byamubabaje gose yambwiye ko byamubabaje gose kandi ngo ku ncuro ya mbere yaramubonye koresha umwanya ari umuntu
ngo yahindutse kuri we yashavuye arabona yuko ngo n'umwanya wanamwica ngo byaramuba mwaramuterurije gose rero sinzi icyo uzokora kugira ngo nakubabarire kuko je nama ndabibabwira narabibwiye Landry mu gigane muzoshake mu bisubizemo ujya mu peti muzomubakira munima muri kino gihugu muvyanga muvyemeye niba ari uko atandukanye namwebwe mukamubona nk'umusazi hajya nawe ababona nk'abasazi ahubwo kweri nk'umuntu nk'ubu tubaze ikibazo kwanza kuvuze ngo Sadbi yavuze bamucanga cangire burya kuva haizi gihe kinini uragira umubaza ati Sadbi wewe uramaze kuvugana basi na Bentura Fariaz urigira umubaza ati wewe aricaranye na bapana Bentura Tyler uramaze kwicarana na Tyler kweli umva bumva ibihuha uko nyene nabo bagaca bajana n'ibihuha bagaca baja ku social media afise umuryango mbega yarabajije mama ije nivyo bintu byo kurondera ama trending ku muntu family kuyimeminiza it's not okay ntago ari ibintu byiza kabisa kandi muze mwicara n'umuntu mumuyagisha ntago mumuyagisha ujya muhungu ariko mukaja kumujudginga mukamuvugira mu migongo abandi bakavuga uko bashatse bivanye n'ukuntu bamubona kadasa nk'uko bashaka kasa kuko umuntu wese abizo ukuntu ameze n'ukuntu aza kandi ijambo kwita umuntu musazi mu gihugu wanashaka mu myaka yeze nabonye umenga birahanwa n'amategeko haro n'ijambo bavuga ati nk'abajya abantu bagiye bavuka hari ibyo kugendana ubugwayi bwo mu mutwe umusazi ntago muzi cyari ico mbona mumukoresha n'ama interview ari umusazi yavuga nk'ibintu nk'abiki rero murabe nayo majambo mukoresha muraterrorize umuntu is not good man urazi ko abantu benshi koresha umwanya bamwita ko ari umusazi n'ukuri kw'Imana abantu benshi koresha umwanya we bakwita umusazi gusumba Tyler kandi ufise abana ufise urugo ufise abantu bakuba rero ntuzujana nago abantu ngaha benshi ntago batwishimiye babonye maze kuba n'umustar babaca babona ko bakwanze rero ifo yuko dutangura kuza turiyumvira natwe bw'ubwacu mbega bijya tudashaka ko badukorera ko kitubikorera abandi hanyuma kubana nabo barabivuze ko n'ubugombe bwabo I think irashaka ko ari n'urukundo ariko sinibaza ko ari urukundo kukuja kuririmba umuntu ko yasaza utageze umubaza nabyo urumva abari ya terrorisme ariko ubikora nawe si urukundo kuko amukunze uyo muntu Imana izimuhezagira ubikora nawe kugira ngo aronke ama like n'ama viewers Imana izimubabarire kandi zimuhe ibimubereye kabisa imigenderaniro ya Bentura na Sadbi bihagaze gute kuko numvise neza yuko umengo muramaze igihe kirekire cyane mutayaga Sadbi yarantelefone ariko arambaza no ku bintu bya Tyler yarambajije kweri nicyo cyanyuma duheruka kuvugana imigenderanire nayo nta sikuvuga ngo ni myiza cyangwa ni mibi nuko nyene umwese aba ari busy n'akazi kiwe ariko we yarantelefone ambaza ibya Tyler ambaza uko bimeze ndamubaza ati none we wagiye kuririmba ko yasaze kandi utazi n'ukuri ngo wewe ngo yabikoze igihe ari Dubai ndavuga ati no no guhubuka nako nyene uja gukonfirma ibintu utabajije utamuhamagaye na kijana mwicare wumve kweri ko ibyo bakubwira ari byo kubera abanya abantu bavyandize ibyo novuga byanyuma y'iko imigenderanire ya friend tu n'abantu babanye hamwe bakagwanira urugamba hamwe let's go man Tyler umubona nk'iki Bentura man Tyler ndamubona nk'umuprofesseur akomeye cyane ndamubona nk'umugenius ariko we kubera ibihimbe arabandi n'indoto zabo atakizirimwo bacabona ko yasase ni nk'ukuje no kubwira je ntabwo nginyama ubu akabwira je ntabwo nk'inzoga ababikora bo bacambona ko umenga ntabwo nkifite ubwenge bukwiye ariko ajya umuntu wese ahisemwo iby'abandi ukabada ubaye umuntu ari contre ya benshi bakona nk'umusazi ariko Tyler Genda nakubwiye ujya byanga byakunda muzomwibuka kandi cyane kandi muzomwubakira na monima kabisa bibaye ngombwa simvuze yandi yo kubaka ariko azori muri monima y'umutima y'abantu kandi igiye mu mitima y'abantu isumba ijya kijya bubaka bakakibomora nasanze muzima bwa Bentura abayemo akunda cyane mama wiwe ngira akajambo mama wawe Bentura urakaka ushaka ndamutongoreze nga bon je nasanze umukunda love you mom
kandi mama thank for everything kijiwe jenyene uwo ari we wese uwo umuntu adakunda nyina n'ikivumbi uyu yarakwiye no ugafata n'umupanga tukica umutwe kuko umuvyeyi ntigira kosha kandi umuvyeyi ntigira aba mubi naho yoba agwaye amahere gute umuvyeyi yamara umuvyeyi nawe bari kimuga umuvyeyi naho yoba nk'ibyo muri ko muravuga ari umusazi agenda atora ivyatsi mwibarabara aba ari umuvyeyi nk'umuntu wari we wese ari ku isi uwo ari we wese aza agaciro ku muvyeyi nta jambo risumba kubwira umuvyeyi kumukunda. I love you mom, I love you so much kabisa. Benturu ndagushimire cyane twabanye neza cyane. Nukuri nanje ndabashimiye ariko reka genda umbwiza impeta wambara wuzuza ukuboko kose. Izi ni accessoire no kuvuga accessoire numva ni ibintu byuzuza umuntu ibintu ashobora kumeditira ko manje ngo na meditation nyinshi ifise meditation bags nyine nambaye ndambara amarori ndafise amachin uno munsi nuko ntambaye amapling amayeni I think yuko na kubera ejo narayambaye cyane ko ndashootinga kenshi mbafise ama accessoire ndafise tattoo ibintu byose mba numva ko bituma medita iyi ni meditation zikomeye cyane nagiriye mu mpimba inayicapiye mu mpimba ni wowe wayicapiye ini nje nayicapiye ningi nje nayicapiye kandi zose zifise siguro birakunda ko umuntu yicapa wenyine narazicapye ku rupapuro baraziprintinga zisha kuri carbone acazi kubitangara ziprintinga ku mubiri isigura ikibo ni byo dufata nk'ikiganiro cy'amasaha 3 iyo nyene bizo bafite ikiganiro cyavyo kandi nzoyisigurira abantu ku buryo n'igihe bazayibona ari umuntu yambajije mu papati none ngivyo bintu biravako ndamubwira ati yo ntibivako zo bivana acambwira ati ngo ntuzokwicuza kubona warabishizeko ndababwiza ukuri bantu b'Imana ikintu cyose uzokora ukicuza uzobura ikigoryi kora ikintu utazopfa wicuje n'umunsi n'umwe naho byogenda gute ati ngenda umuntu ntigera nicuza iyo ndize fata umwanzuro wo gukora ikintu ntaco nicuza kandi ikindi kintu mu buzima ndanga umuntu andenganya jewe na lo 31 narakubwiye ibintu byabaye kandi narababaye gose ku mutima wanje kandi nababinkoreye aho bari hose n'iki kiganiro niba bacumva barumva ko ndiko ndavuga umutwe barandenganyije cyane kandi byari kubatwara ahantu byari kuba ngombwa ko bananyica kuko sinari kwemera gufukamira umuntu ariko arandenganya barantwaye ahantu bari gutuma abonye n'ubwo babona ikiziga imbere yanjye mu buzima bwanjye ndanga umuntu andenganya kuri ibindi bintu byose je nta muntu n'umwe nigera ntera ariko je njejwe gucunga imipaka yanjye mu buto bwanje mu bukuru bwanje umaze kurengera imipaka yanjye nta mpamvu yo kugusaba imbabazi warengeye imipaka yanjye kiretse unyice kabisa kiretse unyishe kabisa ko muna waramusavye ikigongwe ariyo gusaba ikigongo no kwicuza umuntu ashaka kumukorera ikintu ntagikunde ukamusaba imbabazi ariko ntago no kwicwa narabikoze kuko kuri je byari byiza ariko we ko yabyakiriye kutariko biroshe gusaba imbabazi ni jambo ryoroshe ariko rigoye naramusabye imbabazi ariko ntago nicuza ko narembye kuko nta kintu nakimwe mbona no kwicuzamo oya nari navyumviriye nari nabifatiye umwanya ntabwo nigeze kandi abantu bama bavuga ngo Benturo ngo yariringo yakoze ifoto yambaye kareso arasara mba navyiyumviriye ne bagende yari umuntu yiyumvira kaza ubwenge kundusha naze ngaha turaba ubwo bwenge tubupime kumuzane tuvuga ati uyu nguyu cyangwa umuntu yibaza kafisi indero ivyo bakora binyegeje nabyo tuzi ni hazo umuntu ambwira ati je mfite indero abantu baraza mu bantu gasanga yifatishije imyuka yigize serie kumbe yari mu cyumba ntabwo abari serie nta muntu numwe abari serie ahubwo abantu twigira serie kugira batubone uko dushaka ko batubone nta busiriye for sure kandi azogira umuntu azaza arazaranjajinga ngo ngiryo tabi mani tabi rirazimvye mani itabiri rirazimvye gose sijabo harababayeho nipe kamoshi nipe kidogo hariho n'umuntu yitwa Rujugira Fisi company abeshejwe no kudandaza itabi itabiri rirazimvye man hariko rero ivyo bintu baguma bavuga nite barazoringurira kugira bo bankari rya tabi riteme no mategeko supermatch nza yesi ntibazanga icyahe none bari koravuga ninde twarusange barazanye umuganga ampime mu misi ari mukuru
mbega niba bo habumva urumogi bo barumenye gute wahomenye ibintu utazi kwanza uyo muntu yigeze kumbona nkora amadega ajanye n'umuntu yanywera urumogi ninde baramaze kuzaho mbaye bumva ingene mbanye n'abantu umva ariko ni byiza bagiye igiti giterwa amabuye nyine kiba gifite ibyamwa kandi ntabwo wobura kuvugwa neza cyangwa nabi mu gihuzwi kandi hari abantu n'ubu bifuza yuko hari umuzi tuzokwicarana babibuze ariko bo banyumva gusa bagacreatinga movie wanje n'ubuzima bwanje bagakinira no kumenya ibanga kuko ubuzima bwanje buri perfect cyane n'abantu tubana bambona gusa sohotse mba ndi ndani umugenzi wanje yomberi cyabona ni machine mba nibereye mu cyumba nana wowe ucuza kumwe twararusange warambonye kwirigara kabisa Bentro dusozera tubwira indirimbo umaze kuririmba utokumviriza uri kumwe n'abana bawe nk'ubu waribarutse uri wa mupapa atunze urugo indirimbo utoririmba uri kumwe n'abana nimwe kabisa ubu tubawe none hari mwiki nta n'indirimbo yanje nimwe irugagwa na sense kubera ikizira heza mani ndagenda bakazisuka kwa mazi zagiye nuwo muntu yoyugara no kuri wo bwiwe yobavuze ati indimbo ndayirenganije hari umuntu akora indirimbo ukavuga ati ya forces ariko je indirimbo zanje ziwe zimwe ubutumwa ubutuba mu mirima ibiboro nivyo bashure mu wa mbere mu wa kabiri bagiye kiri tuba mu mirima kibineneruka tubuku ivyo twavyise mu ishuri ariko we warengeje ko ati ibiboro nivyo nivyo bakigira ibiboroheye niba we ugutwi k'umurundi niba kwagiye mu bishegu nivyo ariko je naririmbye ibiboroheye ni jambo ryo mu Kirundi rero ibyo ni abari ingorane ziwabo bo batahura uko bashaka ariko je mba ndi right kabisa bicanganyije kidogo watakichanganya lakini mimi sijichanganya simhuni ntago kandi ntago mpfa gukora ikintu umuntu nakubwiye ntago mpfa guhubuka abantu bose barabibaza ko mubuka je ntabwo mubuka kabisa nikibaho niyumvira kenshi ndinze nkora ikintu mba naciyumvira Bentro kandi agushimire cyane ndabashimira asante sana kwa content guys ndabakunda cyane reka nshimire cyane Brand Camera Kim the Prince ndazi yarushe guys irensi yacu ni ndende cyane yarushe reka twitege bishasha lini man jewe umwanya ndaripura kwanza na minsi ngazo zile nyimbo z'abameshaho zireza kutulia mimi nawapa mizigo wonyewe tu wakae mkao wa kula hanyuma avuze ko Taylor 6 yasaze yitege tumwereka ama video rero ko yasaze byo kuri cyangwa ari wenyene yasaze cyangwa yene umuntu yasaze mu mutwe wiwe yene aba yaca cyangwa nyene ariko byataze rego muraje kuyivuga tabizi niko kibakiri yego asante sana papa asante pia akazi keza ndamusanze muri Master Music mba dukora ingari muri Master Music asanzwe kenshi akorera ibikorwa byo bya buri munsi ndabakunda